ya Plan National de Développement 2018-2027 ijanye na sécurité défense nationale, aho dusabwa de garantir la sécurité, l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Twari twihaye objectif yuko tuzoba twubatse une station service de la police. Hariho cayibaza ati mbe bubatse situation service de la police ijanye na sécurité. Ijanye na sécurité koko kubera ivyo dukoresha vyose ruteza gutegura aho tubikura kandi tukabikura iwacu kugira vyorohe ejo ntihagire ucegwa agiye gutabara ngo hari cyari cyabuze. Twatwemeje rero ko la station service izoba yubatswe. Aha rero nkamenyesha yuko la station service itarahera, iri en construction. Igihe twandikira raporo ikaba yari kuri to de réalisation ya 57%, kuko ivy'inyubako ntibituvako n'amasoko dutanga. Iyi station service nayo ikaba iriko yubakwa muri capitale politique. Twari twiyemeje kandi de mettre en réseau les postes frontières, aho twari twiyemeje ko 3 postes frontières zizoba ziri interconnectés au commissariat général de migration. Iki gikorwa rero kikaba kiriko kirakogwa, igihe twandika raporo kikaba cyari kuri 60% de réalisation. Aha naho rero tukaba turiko turakonnecta les postes frontières aéroport Gatumba Ekobero, ni nazo poste frontière dufise nibaza ko zica kwa abantu benshi. Icyatumye rero iki gikorwa kitararangira, uburyo dukoresha tuko tubahabwa n'aba partenaire au développement, ariko bose buri disponible. Igihe twandika raporo loto yarigeze aha, nibaza yuko ubu bishobora kuba bimaze gutera intambwe gusumba aho byari kigiye. Ikindi twari twiyemeje yari renforcer les capacités des officiers formateurs en conception des projets de reconversion socio-professionnelle. Iki naco twari twiyemeje ko aba officier 200 bazokwigisha abandi tuzoba twamaze kubaforoma. Iki naco rero twaragikoze, kikaba kiri kuri to de réalisation 100%, hamwe mbere n'uburyo cyasabwa bwose bwarakoze. Aba bakaba babaye formé muri province de Bujumbura hamwe na mairie. Kuri axe numéro 14 du plan national de développement nyene, on s'était fait l'objectif de former les officiers stagiaires et instructeurs de l'ESCEM en planification et suivi évaluation. Aho twari twiyemeje ko tuzoforoma aba officier 58, nkamenyesha ko aba officier bose twabaforomye. Nibaza ko ubu nabo bagiye guforoma abandi. Loto de réalisation 100%, kandi n'uburyo bwari bugenewe bwose twarabukoresheje. Kuri yakse nyene twari twiyemeje yuko tuzo forma les formateurs en administration et gestion du personnel. Iki ni kintu gikomeye cyane mu nzego z'umutekano, nkuko nyene icubahiro yama yabivuze, usanga bitoroshe. Turatonda imisi yose, igisora n'igipolisi vyama bitonze, mugabo usanga hari ikibabaje iyo ugiye muri gestion ugasanga hari yo fictif, ugaje usanga biteye n'ubwoba. Aba rero twarabaforomye 14, niba nabo bubariko baforoma abandi daro souci yuko turanforsa les services de gestion kugira ibi bintu byuko usanga tutazi gitigiri cabo dukoresha turabe yuko byova mu nzira kandi binatume na leta ireka kuzirahomba uburyo. Kuri yakse nyene twari twiyemeje yuko tuzokwigisha abatekinisiye à l'école de la spécialisation de l'aviation militaire, aho twari twiyemeje ko abatekinisiye 15 bazoba bigishijwe.
Aha rero tous les cours prévus au cours du second semestre au profit de 15 techniciens à l'école de la spécialisation de l'aviation militaire ont été dispensés. Murumva ko ababize aba nabo bakaba bigiye muri capitale politique. Kuri yakse nyene inzego zo kwivuna abansi n'umutekano zigizwe n'uburyo bwo gutumanako aho twari twihaye objectif yuko dutegereza kwigisha les opérateurs radio et chiffreurs anaho nkamenyesha yuko aho twari twihaye yuko 15 opérateurs radio et 5 chiffreurs bazoba bamaze kwigishwa nkamenyesha yuko mbere les 15 opérateurs twabigishije eka mbere kuba chiffreurs ho ducatura twigisha 9 banyakubahwa muserukira bene igihugu ko naho nyene mudufasha. Hari ikibazo naho nyene muri domaine ya rapatriement na cyane ku gihugu kibanyi cya Kongo. Hariho ikambi iri hakurya ya Rusizi. Iyo kambi iri hakurya ya Rusizi aho dusabiye yuko ropakero turuyoduga ikaja ku madolari $200. Hari abantu babonye mu rudandaza. Hari abantu benshi baciye baja buka Rusizi baja muri iyo kambi bagaca bahereza amafaranga abanyekongo ko ari impunzi kugira bahunguke. Bageze naho mbere batira abana kugira bagira abana benshi kuko afise abana 6 n'umudame nawe baca baba 8 kuri ayo $200 musize ko kera baratandukanye umwana bakamuha make no munsi arangana yose muce mwumva amafaranga ukuntu acangana. Ejo bundi vyabaye akamaramaza aho hasere yatuzaniye abantu dusanga bose n'abantu bagiye bajabutse bagiye muri iyo system. Ni kibazo kubera yuko abarundi bose uno munsi ari abarondera kuronka ivyimeza batabizi cuya. Aho naho rero ndasabye mudufashe muri sensibilisation abo bantu twaje dufata ingingo yuko atapakero turutubaha. Mbere rwa mbere kwa twafashe ingingo radicale tuvuga tuti tubashira mu makamyo y'igipolisi duce tubatwara. Mugabo kubera la credibilisation ya ASR nayo ivuga ate kare mwoba munkozeko. Turemera barabahira amabisi arabatwara abashikani wabo. Mugabo murumva yuko ari kibazo. Ni kibazo iyi kambi iraha hakurya ya Rusizi n'ingorane kandi sinkekeranya neza yuko niri hakurya ya Tanganyika tuzosanga ramemeshoza abantu bajabuka ngo bagiye kuroba ejo bagaca baja mu nkambi kugira barindire ropakero tour ya rapatriement. Ni bibazo mugabo no kubitahura n'ivy'igihugu caciyemwo mugabo igikuye nuko tuza turasigurarira abantu umuntu wese akamenya yuko ivyo vyimeza naho bavuga ngo abayahawe n'iryo shira hamwe hasere bamenye yuko abuzukuru n'abuzukuruza bacu bazoyariha biciye mu bundi buryo.